Yesu arivugira wenyene ngo umuntu wese arushe, umuntu wese aremerewe naze kuri jewe ndamugirire neza. Ibiganza vyo bitegeye bose. Yesu ntatoranya ku butoni. Yesu agwishiriza imvura ababi n'abeza, yakiriza izuba ababi n'abeza. Nahawe rero kugenda ukegere uyu mwami. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza nguhimbaza, nje imbere yawe ngutazira kuko uri Imana nziza, Imana yadukunze, Imana yaturinze, Imana yadutabaye. N'uyu munsi nturarambirwa kudutabara, nturarambirwa kutugirira neza, kuko niwe gihome kidukingira, niwe mutabazi mwiza utabura guseruka mu vyago no mu makuba, niwe uduhora hafi uko bukeye nuko bwije. None muvyeyi mwiza ndagushimiye ko ari wewe uyu munsi uri kumwe natwe. Wavuze ko utazokwigera utureka twenyene, ariko waravuze kuzobana natwe gushika ku mpera y'isi. Rero nta nari muhemuka kwisezerano ryawe, we nturi umuntu ngo bihindure, ariko wowe uri Imana itigera yivuguruza na rimwe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo Yesu niwe buhungiro bwacu. Yesu niwe buhungiro bwacu. N'ubu ndabisubiriye ukabona udahungiye kuri we, n'ukuri ibibazo vyo muzohura navyo, intambara muzohura nazo, kandi uzoshobora gutsinda. Haleluya. Kuko niwe yadutsindiye uyu mwasi Satani yaje konona isi. Reka dusome inkuru y'umudamu yafashwe asambana, ariko umwami Yesu aramutabara. Dusome rero muri Yohana igice 8, turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Haravuga ngo Yesu aja ku musozi wa Elayono, mu gaturuturu asubira mu rusengero. Abantu bose baza hari, aricara arabigisha. Abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwe asambana, bamushira hagati, baramubwira bati, mwigisha, uwo mugore bamufashe ariko arasambana, kandi Mose mu vyagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo. None weho ubivuga kwiki? Ariko ivyo babivuga ari kumugeza ngo bamukure ku gwitwazo ko kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi, maze bakobeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, utagira icaha muri mwebwe niwe ari we abanza kumutera ibuye. Asubira kunama yandika hasi. Nabo bavyumvise basohoka umwe uhereye kukuze ugashitsa ku muto. Yesu asigara wenyene, bona wa mugore yari ahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati, yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta numwe aguciriye urubanza? Nawe ati, nta numwe mwami. Yesu aramubwira ati, nanje sindagucira urubanza, niwigire guhera ubu ntuzosubire gukora icyaha. Amen. Mwumvise ingene idini rimeze, mwumvise ingene abafarisayo bameze, mwumvise ingene abantu vy'ukuri batimitse Yesu mu bugingo bwabo bameze. Biroroshe kubaca urubanza, biroroshe gutuma urutoka abandi. Haleluya. Ariko umuntu vy'ukuri yuzuye urukundo rw'Imana, yanywanye na Kristo, agira umutima w'impuhwe, agira umutima w'urukundo, agira umutima wo kubabara abandi. Haleluya, haleluya. Ariko abanyedini ngo batuma gukora abandi ngo ibyo bo badashobora no gushira ku rutoke. Urumva uyu mugore ngo afasha asambana, kandi ni byukuri mu vyagezwe vya Mose byavuga ko uwufashwa asambana bamutera amabuye. Ariko uyu mugore nari yumviriye, mbega ariko asambana wenyene, ko bamuzanye wenyene. Bisigura ngo urumva ko abanyedini imisi yose bakora ibintu bitarimo kuri. Haleluya. Kuko nta kuri kwari kurimo. Iyo abavyukuri harimo kuri, babazana bo umugabo n'umugabo, ariko bazanye umugore gusa. Haleluya. Ngo hanyuma ngo bashikaho Yesu ari, ngo naho bari baje kumugeza kugira barabe icavuga. Muga Yesu iyo nkuru uyu munsi ngomba kwigisha ko
niwahungira mu maboko ya Yesu ntuzogwa mu maboko yiwe. Haleluya. Uyu munsi ushobora kubona hari ibintu bikunaniye, hari ibintu biko birakugora, nta wundi numwe ashobora kugutabara atariwe. Haleluya. Uyu mugore ngo baramushikana imbere yiwe baramubwira ati mwigisha, uyu muntu tumufasha sambana, kandi mu byagezwe vya Mose igihana afise nugutegwa amabuye. Yesu ngo arabumviriza, ngo arunama yendikira hasi, ngo barabandanya ati ko wica amatwi kandi turiko turakubwira dukora iki, uyu muntu ko tumufashe asambana dukora iki? Ngo Yesu arunamuka ngo arababwira tego nivyo amategeko ya Mose niko abivuga, atari ko umuntu umwe gusa arekuriwe kumutera ibuye n'umuntu atagira icaha. Haleluya. Ati umuntu arekuriwe kumutera ibuye n'umuntu atagira icaha, kuko mu majambo make vyavuga yuko n'uwundi wese atasambanye hari ikindi cyaha afise. Haleluya. Hari izindi ntege nkafise. Ngo hanyuma ngo ngira ngo baragize baravuga ati uyu mugabo aho yunamukira aravundurukana icyaha canje, uwundi mu mutima ngira yimvira ibyo nivyo ndiko ndiyumvira, ngo bose baranyororomvye. Umwe wese yari yagirije ngo aranyororomba. Hanyuma ngo haheze akanya Yesu arunamuka ngo baza wa mugore ati mbega ati bamwe bakurega bari ujya mugore nibaza ko atabaraba, kuko ngira yararindiriye ati Yesu winyene agira avuge ngo niko bimeze ni mu mutera amabuye. Ngira yararindiriye kumva ibuye ryo mu gutwi, arindiriye kumva ibuye ryo mu kanwa, arindiriye kumva iryo mu jisho, kuko nivyo yari yiteze. Ariko yumva hari umugabo yuzuye urukundo, yuzuye ubuntu, yuzuye kugira neza. Haleluya. Aramubwira ati mugore bamwe bariko barakwagiriza bari he? Ngo arahindukira araba ati sindabizi yo baroye. Atumviriza rero ati ko batakwagirije ati nanye nta rubanza ndaguciriye. Haleluya. Ariko amubwira ijambo rikomeye ati nugende ariko ntudusubire gukora icyaha. Haleluya. Bantu b'Imana, uyu munsi Imana nikeneye yuko abantu tuba imbere yayo dusaba imbabazi twirirwa tugira nabiri, ariko Imana irashaka ko duheba ivyaha. Haleluya. Kandi ikintu gituma ushobora guheba ivyaha nuko wewe wenyene ubona icyakunaniye, icyakugoye, ukaja imbere yayo ukayisaba inkomezi zo kugira ngo ico kintu kineshe. Haleluya. Aho niho uburi kurahinduka, niho uri uva mu bwiza uja mu bundi. Haleluya. Ariko ntugume hahandi. Rero umuntu yashitse mu maboko ya Yesu, murumva ko adashobora kuhagwa. Wowe niwe wenyene azotuma ushobora kunesha ibikugerageza n'ibikugwanya. Haleluya. Urumva ko aba bantu bari bahejeje kumwica, ariko ashitse mu maboko yiwe aratabagwa. Nawe uyu munsi ukaba ushaka gutabagwa, nta wundi kugutabara niwe. Igihambaye nuko wewe byukuri umenya ubutabazi bwaho buri. Haleluya. Yesu arivugira wenyene ngo umuntu wese arushe, umuntu wese aremerewe naze kuri jewe ndamugirire neza. Ibiganza bye bitegeye bose. Yesu ntatoranya ku butoni. Yesu agwishiriza imvura ababi n'abeza, yakiriza izuba ababi n'abeza. Nahawe rero kugenda ukegere uyu mwami, ntacu uzoburira mu biganza byiwe. Ariko ivyo byose biba kuri wewe, inyifato yawe. Twarabonye ku munsi wa hirya y'ejo ko umuntu aguma muri we. Haleluya. Uwemeye akamwimika akaguma muri we, n'amajambo yiwe akaguma muri we, bisigura ngo amajambo yiwe ni yamurongora, ugenda uko ashaka, ntazogutererana. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugire umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, nyene imbabazi n'urukundo, ndagushimira mwami mwiza ko wadukunze urukundo rutangaje. Ndagushimira ko atanari mudutererana, nta nari mudusiga twenyene, kandi warabivuze ngo nahise rimwe amagogwa n'amarushwa menshi, waravuze ngo nimuhumure naranesheje urupfu na kuzimu. Ndagushimira rero kuri humure ryacu, uragakiza kacu, uri umutabazi wacu, uri umwungere wacu, uri byose muri byose. Rero mukunzi mwiza ukomeze kuragira intama zawe, kuko nta wundi mwungere dufise kandi nta n'umutabazi wundi atari wewe. Niwe twizeye muri byose. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera. Icubahiro nishimwe bibi byawe, nabandi bisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mugira umunsi mwiza, mwaraheze.